vuga hari ikintu kiba muri equipe nationale keshi iyo dutsinzwe ukamenga nitwe twitsindishije bivanye ngira ngo nukuntu tuza twiteguye mu mitwe ndashaka cyane kuri ku minota ya mbere y'urukino ari canke iminota ya nyuma rimwe birakunze kutuba kugasanga hari udukosa duto tuguma tuba muri equipe nationale kandi twisubiriza kuri Christophe Nde warugira ku ruhande rwanje si wikosa ryavuye ko muri rusange kuri kijya gitsindo kuko ku munyezamu bujya niwe muntu wa mbere bari kwararaba match yose niwe abari kwararaba abakinyi ukuntu bariko baragenda kirazira ko umunyezamu aha umupira umukinyi akama umupira mu gihe atamanje kuraba entourage y'ukuntu imeze na cyane nga muri defense uvuga uti akoze gakosa gato ibaraliragwa turabibona ni buraya kuri ba Ter Stegen atanze umupira hagati akaba umukinyi atari yiteguye neza ikiriko ikimuri iruhande ugasanga biragora ya uwo munsi turafise image Momo wese nakora analyse image nyene abantu YouTube barayifise cuma nabayikoroye Momo wese nakora ahubwo analyse yere kwa Chelsea image ngiyo kora analyse match na nayibonye agura nta kibazo agura kora analyse kugira dukura imari canke je nkura imari oya sindi imari dukorera ka analyse mu byo umunyezamu nkuko akivuze Patrick mu byo umunyezamu yigishwa harimo gukinisha abakinyi cyane nk'aba defense ko nibo babegeranye siritu nko mu mipira tufate nk'imiterekano rapanga defense hagarara kunuku zibira hana kugira ngo menye ngene nza kuja mu izamu isanamu uravye aho yarahagaze Vincent Abubakar ukarabaho yarahagaze Luco ukaraba naho Brian Mbomo yarahagaze byari bigoye nta yindishwa Onesime yarafise uri guheza umupira Christophe na rindira byari gukunda meme na mukombozi Derrick byari gukunda bana ko Derrick yari hagati yari hagati Abubakar na Kareto ko ikamba hagati y'abakinyi babiri equipe y'ikirasati mugabe iyo shusho iyo ni shusho umupira amaze gushikira Luco mu maguru ntibari bwumushikire neza urabona yuko wari muri position yiwe none nibona yabatworozi turi yabatworozi shusho yarafise shwazi ibiri yabatworozi shusho hinge ucubanda ya Onesime afise umupira yarafise shwazi ibiri swat inde Onesime cyangwa Luco Onesime pana Luco Onesime Luco namba yarahagaze nkuko muhagaze nkuko swat yari gutera umupira imbere arondera abasatirizi cyane ko yarazi ko Luco derema ukugura kinisha atari ko yararimo iri kubanza akagumana umupira akamanuka hepfo akarabuko fere yarahagaze kuvuga byinshi kandi ari ibintu byoroshe nta kibazo ari ku ruhande rwanje uko rino kosa naribonye uko rino kosa naribonye kosa Luco yakoze gusa nuko bakimureje umupira yaje cetera ashoka tera kura kwiza reka tuvuge ibintu bibiri hano tunafise umuntu yanabaye umunyezamu nawe uretse ko kariyeri yamaze umwanya muto yagarukiye mu Waminime no mu Wakade Waminime no mu Wakade uragane ahantu no muri media ari 4e ya gardien yari Wakade yaba yiteze ko wambera siba Wakabura wa gatatu bacha musispanda kurigirwa ko amaheza same nutumacha meketko misite ngo charama yawe na kinama cyamwitiza mu koyo ikiri sivyo namwe mvuga ikintu araza ko adufasha abahizi kwera ko yanabiciyemo mupira mva ngo igihe yabaye mu mupira nk'umukinyi yabaye mu ipoto cyane kugira ngo hariho ico no kwita ni hipo niyo vyabaye kuri ntuzeye igitsino rero Sociedad itsinze FC Barcelona Inigo Martinez yidogenya kipenya ambwa ati imbere yuko mu mupira nena mujije ko mu mupira ni Busquets sivyo nawe ko mu mupira reka ko mu mupira acara wuma nanje simba ndirede simba nitegwe kwakira umupira mfuko ndawudegaje n'umutwe umukinyi wa Sociedad aragira iki akora ko atanga pass ujya mu Jamabeka aratsinda bisone ko ushaka kuvuga gute iyo munyezamu kuko Onesime ikintu ca mbere ntabwo yari pasi yarivuye kundi mukinyi ije kwa Onesime tuvuze ngo yari filtre uko ngene umupira yogira iki yo degaje umupira afise maboko yari afise shwa zo kudegaje umupira yari afise shwa zo guha ipasi umupira nako zo guha umupira umukinyi mugenzi we gutera imbere ni niyo shwa ya mbere ishoboka bo gutera imbere ni shwa ishoboka mugabo ubufise orientation y'umupira urawutera uwuhende upfe kuwutera samba ufashe ni contact cyangwa kiniki
uvuze ngo rekame umupira mugenzanje ubushatse kugira ngo reka twubake urukino sivyo nimba ari kuduga ipasi ku mu defense magaye bajyare swat abari face to face wabonye ko ari muri position nziza kwakira umupira canke se yagize apere sivyo yagusavye umupira na nimba Luco yasanye umupira Onesime adahagaze neza ikosa rya Luco nuko tugatora amajwi y'iriya match communication entre ya Onesime na Luco mugabo nimba Onesime yahaye umupira Luco atavuganye ataperegeza mbago kandi rero mabona ko atarimo kugura kwiho akiniramo atane espace yaguye kimwe gusa je ku ruhande rwanje ikosa mu bisanzwe ryabaye kuri bose ikosa ryabaye kuri bose muri rusangi igituma niki nuko mbere na mbere nta mukinya bari mu kibuga atabayiteguye gukira abayose ikosa ryabaye yose action zitabe hinge gatoya ndavuga kuri ino action nyene nta mukinyi abavuga ati tego kwakira umupira nta mukinyi abari mu reka nakubwira ikintu kimwe nta mukinyi impamvu je mvuga kuno nuko naravye match nkabona ukuntu ino action yagenze mbere na mbere no kuvuga Onesime Rukundo yari afise umupira twe twinjira mu kibuga iyi Cameroon iri frisire n'ibintu bibaye mu gice ca mbere baje ngira ngo ntituzira ivyo baganiye mu vestiaire bavuga bati ibintu biriko biratuba ko nibiki baza bo bavuga bati kinu kituzanye vyanka bikunda no kurondera intsinzi muri kino gice ca kabiri hanyuma kuri equipe nationale nabo bari bamaze kubona yuko bishoboka ko bashobora gukina umupira wabo kandi umupira usukuye umeze neza hari ku musegonda wa 24 mu gice ca kabiri c'urukino sivyo ibi bintu vyabaye nuko kuri equipe nationale y'u Burundi umupira mbere na mbere wa mbere bakoze ko bagerageje kujana ko bakurukino bahereye inyuma muri defense hanyuma Onesime Rukundo umupira umugerako umupira umugeze ko wewe nta kindi kintu yiyumviriye nk'umunyezamu n'ubundi ataranamenyereye n'izi match ziri presse kuno Onesime yaramaze iminsi muri equipe nationale amaze gusoma match yari Jonathan Naima match ya Namibia ndere samne ya Gabo Onesime yasamye ya Namibia hanyuma wowe ico yiyumviriye ni kugira ngo nubake neza urukino reka nk'umukinnyi ari hafi yanje hanyuma we yiyumvira go nk'umukinnyi yitwa Nde Christophe Nduwarugira ariko mugabo nawe nyine agakosa yakoze ni kutamanza kuraba mbega abo bakinyi bandi banje bameze gute kuko yahaje pass mbe mu ngaha nyine hagati no kuvuga yaragombye gusubiza kwa Onesime Rukundo hanyuma bica kubera ngira ngo yateje ukuguru kutari ko n'ubwoba bwo ku mupira ahava asanga yitsinze ngo raba agapira gato ngo era gati yambe umo na Luco ngo na Onesime ngo urabe ngo ikore abantu bamenye ntabwo ari kure muri action kuri kumukiyari kwaza gusatira utiteguye kwa ikintu cyabaye Edi nuko burya Christophe Nduwarugira mu mutwe ikintu ca mbere caje na cyane cyane ko yaragiye guteza ukuguru kukubamba ajya haraje mwati atanga igipira kirekire nditsinda igitsindo avuga tereka magapira gatonya Nde Onesime Rukundo gardien retired ikosa ni gande nga okay ndacha ku bintu bitatu tubwirizwa kumenya agaciro novuga ngo kumunyezamu iyo ni desordre ni l'inefficacité yabaye kugira ngo dushobore gutsindwa igitsindo n'igihugu ca Cameroon umunyezamu afise role ikomeye cyane mu kijanye na coopération mu kijanye na compréhension mutuelle des joueurs sans une bonne communication équipe bihereye muri defense bihereye mu izamu bihereye hagati mu kibuga kugera muri attaque quelles que soient les conditions mukinamwo nubwo mwamufise umumenyereza ameze gute muratsindwa ngo nta communication ihari nta kuvugana guhari muratsindwa mbere yuko mwanariza ivyo vyose raba gute abakinyi babiri naho nyene harimwo akantu ko kubrikora aho umukinyi yitwa Fere Ali ntawe tubona
naho tubona aho umukinyi w'umukasera ari naho tubona kandi harimo rero y'umukasera ngaho ariko communication ku ruhande rw'igihugu ca Cameroon itegereze neza urabe bariya basore bane bose bo ku ruhande rwa Cameroon raba babiri bari inyuma bariko bararaba umwe raba nka Derek Mukombozi ibintu yararimo kuvuga we yariko aratambuka nyene Derek Mukombozi yasa n'uri kagenda mu murima w'ibirayi yambaye ingamira nta kibazo na kimwe afise mugabo urabe yaba Vincent Abubakar ari muri muvema yaba Karol Toko Ekamba ari muri muvema yaba no musozwi ku izina rya Chupa ari muri muvema yaba Brian Mbeomo ari muri muvema mwibaze hagezaho twatakwa n'abakinyi bane bari ku rugero mpuzamakungu ku rwego rw'isi Carlo ukongera ko Vincent ukongera ko Chupo ukongera ko nono musore yadutsinze igitsindo Brian Mbeomo hano umwe yaragikina umengo muri Turkiya uwundi agakina muri Bundesliga uwundi agakina mu Olympique Lyonnais uwundi narakina muri Brentford. Murumva n'abakinyi by'ukuri icyo bakora mu kibuga baba bakizi. Reka rero tugende novuga ngo ku kandi gace kubera iki Onesime afisa makosa c'est parce que le gardien d'Obi numurider sur le terrain numurider nimba haba iriya desordre mwibuke ko kugira ngo ahe umupira fere ni Onesime yarafise umupira yarafise n'imiburi buri misegonda 5 canke 10 yo guhamagara fere ati fere uri hehe ongeruze yarase n'imiburi buri misegonda 5 yo gukaruma Derek Mukombozi akabanza gahagarara neza yarafise n'imiburi buri imisegonda 5 yo kurindira umugabo yitwa fere akidemarika mugabo afashe umupira briskema awuteye kwa fere ntiyabanje no kugira reflexion ngo yumvire Pritso kwa Luco ntiyabanje no kugira reflexion ngo yumvire mbega Luco ahagaze he ari kumwe nabande abakwiye gukuvura Luco bahagaze he heraba bahisi hariho kuca uyumvira ngo ubwo fere we ntiyarafise shwa yo kuraba uburyo swat asore umupira muri connection muri yani Luco nako Luco mugabo abantu buyumvira dans 5 secondes umupira maguru haba ibintu byinshi mu gihe kipe iri kiratako sivyo nijya no defenseur ashobora guhabwa umupira n'umunyezamu ukabona ko atayindishwa afasha atagushira umupira hanze nuko ahabwa umupira ariko pression no ahabwa umupira yawusavye mugabo uburyo wamushikiye n'uburyo yari yifuza kukina bikaca bihinduka muga yiteguye kwakira erega icabaye hano ndibaza ko bazaca nabandanya eske Luco umupira wamushikira ari muri he condition wewe mu mutwe nico kintu turiko abantu banze muyumvira ico kintu turiko turagerageza atari muri mind game apana mind game no ashaka wewe yari yavuze ati arawihereza abandi oya no ashaka kuko abantu barabonye match muzanya Luco yahindukiye umupira wamushikiriye swat arashobora kuba yari wewe yari muri action yo kurondera espace sera umupira nziza hari umumenyereza umwegeze kutumenyereza aratubwira ngo tugiye gukora entraînement le type d'entraînement mental pendant les prolongations we want to be focus inyuma y'iminota 90 apana kuvuga ngo tuzokora entraînement z'iminota 90 iyo entraînement murayumva ku banyezamu hari abamenyereza b'abanyezamu bavuga ngo twebwe tugiye gukora bariya bakinyi bareke bakore entraînement 90 twebwe tugiye gukora entraînement yo muri prolongation cagiye equipe ngo itsinze igitsindo muri prolongation ni wowe munyezamu uzoturokora haba harimo chill haba harimo ama penalty haba harimo ama save haba harimo donc ni ya entraînement coach abakubwiye ati tuyikore uhita wumva uti mana mushobora byose kubera iki handi utaha ntutora telefone ngo ushobore kuvugisha sheri wawe handi utaha ugasanga uri ivyapati 12 mu mateka yawe utari bwagene ivyapati 3 niko bimeze zo entraînement zibaho ariko tugerageze turabe eske Onesime vyukuri yararose umwanya wo gukorana neza na Derek Mukombozi basagire kubwo gwego gwaho yokora entraînement y'iminota 90 ku buryo azovuga ati no Pritso
nararenganye urwego rw'iminota 90 ndamenyeranye na defense yari ihagaze imbere yanje no muri entraînement no barokora kuko turamenyeranye partnership y'uno mugabo azwi ku izina rya Lucio, partnership y'uno mugabo azwi ku izina rya Fere, partnership y'uno mugabo azwi ku izina rya Derike Mukombozi, ni nka nayo. Then Onesime Rukundo kuva mu mugwa Message Ngozi yamenyeye gukina imbere yiwe hagaze defense y'abakinyi bane, ariko kuri Etienne Ndayiregije barabakinyi batatu imbere batanu ukongera ko bandi babiri. Tugaruka ku kindi kintu, hari kindi kintu tubwirizwa gutahura ikijanye na communication y'umunyezamu. Igihe itagenze neza entre umunyezamu hamwe n'abamyugariro, ntidushobora kuronka ikintu kiri solide, ntidushobora kuronka ibintu bizima, ntibashobora, umupira ntushobora kugera imbere neza, umupira ntushobora kugera hagati neza, hagenda haba ya makosa yo gupapugwa imipira, umunyezamu akisanga andanje. Ivyo rero ni ibintu umumenyereza akorera ko akigisha umunyezamu akamubwira ngo wowe kintu uzokora ni wowe uzoba umurida ufashe n'amapositionnement defense. Eske tureke iryo kosa ryabaye? Onesime Rukundo hari aho yagaragaje yuko afise iyo leadership yo gufasha muri positionnement bitwa ba Fere na ba Mukombozi na ikintu cyo kuvuga ya mwana Mateo dutsindwa na Burkina Faso. Aha, iyo rero aho ako niko gace ka mbere nashaka gushikako. Donc muri ya myimenyerezo ihagije hakagira umunyegoro yagukonvensa akabwira ngo muri type d'entraînement ngeze ku rwego yuko nzoba focus kuri prolongation. Donc akwemeje ko mu minota 90 azinanye na defense, azinanye n'abakinyi bo hagati n'abimbere. Muga dusanze vy'ukuri Onesime ntabwo yari yarateguwe neza canke ntabwo yaramenyeranye n'ino defense. Ikindi naco ntabwo yari wa munyezamu wo kubwira Ferati yagararuko, wo kubwira Derike Mukombozi ati yagararuko ndetse na Luco. Reka tugende ku gace ka kabiri gashobora kuba kari kanakomeye mw'ibi bintu. Ni kintu bita une défense bien coordonnée pour prévenir les buts. Mon cher ami, ufashe imyaka ya Fere ugateranya n'iya Lucio, ugacuteranya ko n'iya Derike Mukombozi, ugafata experience ya Fere, ugashifata na experience ya Lucio, ugacuteranya ko niya Derike Mukombozi, niya Onesime bona arugoma niya Onesime mu barindiza. Gatatu ufashe carte technique ya Mukombozi, ugafata carte technique ya Fere niya Luco, aho urashobora gusha novuga ngo witorera inyisho. Ufashe leadership iri muri Derike Mukombozi, ugafata leadership iri muri Fere na leadership iri muri Luco ni iri muri Onesime, aho uca witorera inyisho. No kuvuga ngo twemere ko Nyange ahagaze muri bari aba defenseur bane, leadership irongererekana, ubukosa bwa hato na hato buragabanuka, kuko n'umunyezamu abahagaze inyuma ya Nyange arumva aremye, arumva ko ari umuntu w'umupambanaje ahagaze imbere yiwe, que ça soit mu ma répartition des tâches. Siko none yari Onesime ari kubwira Fere, ariko Nyangere kabwire Fere, kandi Fere araza kubitahura uko ari kubwigwa uko ari kubwigwa na Onesime. Onesime no kwari naho yaciye nuko yari ameze muri national neza. Anticipation des actions adverses ziroroha cyane mu gihe abakinyi bagera kuri bane. Mugaduza ngo mugire anticipation kandi muri abakinyi bagera kuri batatu, encore muhagaze mu bakinyi bane nka kuriya twabibonye bace batakisha abakinyi benshi bica bigorana. Rero novuga ngo ni l'importance d'entraînement et de la préparation ku ruhande rw'umumenyereza wo mu guserukira gihugu, ukavuga ngo ubu mwanya ndawuzanyemo Lucio, azokina neza, azokina na runo munyezamu, Luco azofashwa na banaka. Bino bintu yarabinyemeje muri entraînement, ariko kijya gihe yari bricolage c'est tout. Sinovuga ngo Luco yakoze ikosa, Onesime araho yihenze, ariko wanashima no kuri côté technique ingene baba bahagaritswe, ingene baba bapanzwe schema tactique n'umumenyereza mwumvise ko harimo n'amakosa ya donc ya ku ruhande rwanje byavuye kwimva ko importance y'abagabo bagarutse muri equipe nationale. Bisobanura ko umumenyereza yose afise uburyo ategura equipe yiwe, sivyo? Kandi iyi ni erreur de préparation mentale nyuma yo kuva muri vestiaire y'urukino rwari kuduza na Cameroon. On sait pas ivyabereye muri vestiaire,
ko vyabonetse ko de 45 minutes abakinyi batakaje concentration. Igitsino cyabakuye muri mood No. muri mood pe. Bro, mu concentration bayitakaje bakiri muri vestiaire. Onse ivyaganiro muri vestiaire. Now bizi. Rero concentration canke mind game niko akunda kuyivuga. Mind game zirahinduka buri umenyereza. Umuvugizi wa equipe nationale je kutubwira ngo hotare ni hotre quelque chose. Uburyo yes ni nakunda vuga nti uburyo equipe itegurwa mentalema byose biva ku munyereza bisobanura ko Daniel yabavugwa yarenganye kuko inyuma ya match akaberure habaye byinshi twakinye inkino nyinshi rero atanahaye n'umusi yagarutse ya Luco iyi ni experience kandi biba biryoshe gutunga abakinyi bafise experience kandi banamenyera iyo vestiaire equipe nationale niza ya defenseur bashasha bivanye n'abakinyi dufise muri defense ya equipe nationale presence ya Luco na Fere ni kintu novuga no munsi nibaza ko ni nabo babiri basikaje igihe gito muri equipe nationale sangwa Patrick Mayani ashobora gushika kure ariko arabakoresha kugira ngo basige abana bahora bagira ikintu babasigira cyane kabisa kuri bano mununga gato none tubiva ko bya equipe nationale tuje muri Primus League ni saa 11 match ni gihe cy'isaha 11 atagihindutse match bashobora kumva kuri PJ Classic FM ariko mugabo mu gihe bihindutse baratwihanganira no ko barazi ko turigwa ngo tubaheze umunezero ku munsi w'ejo ko imikino nyinshi cyane muri Primus League ku munsi wa 10 muri shonga equipe ya Olympique sa ariko watsinda equipe ya Vitaro igitsindo kimwe ku busa mu equipe ya Message ngo zikose na equipe ya Academy Day 3-1 equipe ya Musonga Team muhira bariko ratsingwa na equipe ya Flambeau du Centre